Nshuti bene data bakunzi, turabaramukije mw'izina rya Yesu. Karibu muri ca kiganiro canyu Shingira Intahe Imana. Uno munsi twagiriwe ubuntu tuvugana, dushobora kuronka umumisiyoneri yaje avuye mu Burundi muri misiyoni ya Gishiha, ubu akaba akorera mu gihugu ca Zambiya. Uyu ni umupasitori araza kutwibwira mu kanya. Imbere yuko dutangura ikiganiro cacu, batubwire dushingire intahe hariya n'igikorwa barimwo. Nashaka tubanze dusenge dushime Imana kuri ibi byose dukoreye, kandi dushikirize ikiganiro Imana. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye. Turagushimiye kubw'umwami wacu Yesu Kristo waduhaye kugira ngo umwizera wese ntaze apfe rubi, ariko azabona ubugingo budashira. Mana ndagushimiye kuri aba bene data bemeye bagafata ingendo bakaja mu mahanga ya kure kandi bakemera kugukorera. None rero ndaje imbere yawe ngo iki kiganiro tugira tugire wewe abe ari wowe uturongora. Mana turahagaritse ico cose kidahuye n'ubugombe bwawe. Imyuka mibi igomba kuboha amakonegisiyo, imyuka mibi igomba ko ururimi rutumvikana, eka n'ico cose kidahuye n'ubugombe bwawe turaje kugihagarika mw'izina rya Yesu. Tubifitiye ububasha ko watubwiye ko uduhaye ububasha bwo gukandagira inzoka na za sikorupiyo, ko uduhaye ububasha ku mwansi uwo ari we wese. None rero mwami, tuje imbere yawe tukweretse kandi abantu benshi batararonka agakiza, abantu benshi Mana baronse agakiza ariko batazi ico batwaye, kugira ngo Mana uyu munsi bamenye ico waduhamagariye. Mana ndakweretse kandi n'abo bari mu mirimo ngo ubagire neza, ubarinde ico cose kidahuye n'ubugombe bwawe, ubaronse utwo bambara n'utwo bafungura, kandi Mana ubarongoze ku mitima myinshi iriko iranaga, itagira iyiva n'iyija, kandi wikunda warayiremye. Tubigusavye tukwizeye, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisavye, amen. Amen. Karibu mwene data pasiteri, mwokwibwira abariko baradukurikira ngaha. Murakoze cyane. Ndizera ko muriko muranyumva. Hanyuma ku mazina nitwa Pasiteri Kagoma Mabondo Gilbert, nkaba mvuka muri misiyoni ya Gishiha. Mwoduze uje gatoya. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Pasiteri Kagoma Mabondo Gilbert, nkaba mvuka ahantu ku bubwiriza bwo mu Buheka muri misiyoni ya Gishiha. Hanyuma nkaba nubatse, nkaba mfise nagira ubuntu ronka abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Umuhungu bafise imyaka 23, umukobwa nawe afise imyaka 21. Murakoze, Imana ibaheze. Urakoze pasiteri. Urakoze pasiteri. Nanje nuko nanje mfise abana umwigeme n'umuhungu. Umuhungu ameze 23, umwigeme amaze 19. Nuko rero uhezagirwe. Narumvise jewe kuva numvise intahe yanyu haraheze imyaka itari mike, ariko byagumye ari ibintu nk'ibihwiji, ntazi neza ingena byagenze n'ingene umurimo wifashemwo aho muri ico gihugu. Uwo ducira ku mayange makeyi y'ingena ico gikorwa murimwo mukora ico arico. Murakoze cyane, murakoze cyane. Hanyuma usubiye inyuma gatoyi, aha muri kino gihugu ca Zambiya ndahamaze imyaka irenga 20 ndi ngaha.
mugabo igikorwa c'Imana nyazina ca misiyoloji ya misiyoni ya Gishiha catanguye haheze imyaka 11 gitanguye hano muri Zambia. Hanyuma rero nk'uko mubibajije igikorwa c'Imana hano muri Zambia catangujwe n'abungere bacu b'ishengero rya Pentecote Igishiha, umwungere nyakubahwa Ngenda Jacques na Eliakimu Simbabawe. Ico gihe baraje ino tubahamagaye ko bamwe twari dusanzwe tubino mugabo tutorohewe mu bintu by'ivugabutumwa. Hanyuma rero ishengero rya Gishiha rimaze kumva yuko ryotanguza misiyoloji ino, baciye baza baratanguza misiyoloji kubera ko natwe twari dusanzwe turi no muri Zambia, kandi twifuza inyigisho nyakuri z'ishengero rya Pentecote. Twavyakiranye gishika turabakira, hanyuma nabo baratanga ico gikorwa. Bamaze gutanga ico gikorwa baca dushira natwe mu bikorwa kugira ngo dufashanye igikorwa c'Imana muri Zambia. Nuko igikorwa catanguye mu ncamake. Murakoze. Uwo twavuganye muri Kenya yavuze yuko bagiye ahantu hatari hasanzwe hari ibibanza, hari amashengero. Mwebwe ariko aho mwahereye hari amashengero, hari hasanzwe hari ayandi mashengero? Mu by'ukuri kino gihugu ca Zambia novuga nti itandukanye n'ibindi bihugu. Ubwa mbere abazambiya n'abantu novuga nti bameze neza, bitaho kandi bakunda umuntu w'ingenzi, niyo mico yabo. Ni kuvuga ko mu ruhande rumwe byaratworoheye, ahandi biratugumira. Uburyo rero vuga ntibyatugumiyemwo igihe abazungu batanguza ubutumwa muri Afrika. Abazungu bava hari i Buraya baje muri Afrika, mugabo abanyafrika bose ata muntu n'umwe aribwira yumva ikintu citwa Yesu canke iyo Mana. Ariko rero ikibazo kinini duhura naco ntaraje imbere cane, nuko kino gihugu bacita ngo ni Christian nation, nakujya ko bavuga ngo Islamic state. Naho muri Zambia hitwa Christian nation, no kuvuga ni igihugu c'igikristo. Yego. No kuvuga rero urumva ko hariho ubudasa bw'igihugu ca Zambia n'ibindi bihugu byo muri Afrika. Si byinshi usanga canke no kubaza ko atakindi gihugu coba gifise iryo zina citwa Christian nation. Kuvuga rero ibyo kwitwa Christian nation bica bizana ubugumyi bunaka mu kuvuga ubutumwa, kuko umuntu avuka mu mutwe wiwe agakura yumva yuko ari mu gihugu citwa Christian nation, kandi nawe ari umukristo. Yaba azi Imana canke atazi Imana, akavyigisha kuva mu wa mbere yuko igihugu ca Zambia ari Christian nation. Yego. Ubwo rero umuntu acakura aza ati jewe ndi umukristo. Ivyo navyo bikaca bituma rero habaho ubugumyi bunaka mu kuvuga ijambo ry'Imana. Mugabo muri ivyo navyo birafasha ko abantu bino abantu beza, n'abantu bakundana, n'abantu bubahana. Ni igihugu maze mu myaka 20, mugabo
nubwo ntakunze kuja ahantu bakoranira cyane, uzosanga abantu bariko baranigana bakubitana, ni gake, ni ukuvuga barubahana. Ivyo nako narinshishijemo gusa gatoya. Nshingaruka rero kuri iryo jambo rya Christian Nation, kumva yuko ari igihugu Kristo, umuntu avuka byumva yuko ari umukristo, nubwo yoba akora ibintu atari byo canke binyuranye n'ivy'Imana. Iyo ugiye kumwigisha rero bigufata inguvu nyinshi, bifata inguvu nyinshi kugira ngo umwereke ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko mu mutwe amaze kumva yuko ari umukristo, ari igihugu cy'Ikristo. Ibyo nabwo byatubereye intambamyi gatoyi mu ivugabutumwa ryacu. Ariko rero turabandanya gukora ibikorwa vy'Imana. Hanyuma ikindi nuko usanga hari ahantu usanga nk'aho twatanguriye, basanga hari abantu bashobora kuba baboshwe n'impwemu zihumanye. Ivyo ni ibintu bisanzwe, cyane cyane ahantu haba havuga ijambo ry'Imana, mugabo abantu babifata nk'umugenzo gusa cyane nk'uko babyigishijwe ku ishuri. Ivyo navyo turahura navyo, tugahura nizo ayo ma obstacle turahura nayo. Ivyo navyo bivuga butumwa, iyo ugiye kuvuga ubutumwa, gutanguza ubutumwa ahantu, kwama wabyiteguriye ko ivyo bintu biteza gushika. Kandi ico si ikintu kigoye, iyo nico gikorwa twahawe cyo kubohora abantu, ko Imana idufasha, Imana ibohora abantu baboshwe. Baza ko ico gikorwa gikuru cyo kutujanye. Hanyuma rero ino twatanguriye ahantu bita i Lusaka hano mu gisagara, gutangura n'abarundi, hanyuma abazambiya nabo baca baza barinjiramwo. Harageze igihe barinjiramwo cane mu ishengero ryacu, hanyuma n'ubwo bamwe baca bagenda baravamwo. Ibyo navyo ni ibintu bishika mu ivugabutumwa. Hari igihe abantu baza, hanyuma ikindi gihe bagasubira inyuma, kuko mu bintu twokwita agakiza hari abantu bacita ikintu twokwita kwigira, akaza nk'umuntu umenga arakijijwe, mugabo umbura agomba kuraba reyerema yuko harimwo ivyifuzo vyiwe binaka. Mu gihe rero ivyo vyifuzo vyiwe abonye ko umbure bidakunze, arashobora guca ava mu ivyo navyo ibisanzwe bw'abantu benshi. Arashobora guca ava mu rushengero, ariko ivyo navyo ni ibintu novuga ntibirasanzwe kandi bibabaje, kuko umuntu iyo aje mu rusengero kenshi hariho ababa baje kuraba kumbure nk'ivyifuzo vyabo, atagakiza kabazanye vy'ukuri. Mugabo abenshi baba bazanye n'agakiza kandi bagumira mu ishengero, ntibakunze guca bavamwo. Ico rero nico kintu ca mbere nabonye kitubera nk'imbangamyi, kitubangamira gatoyi ivugabutumwa. Ikindi kintu nabonye ino gituma ubutumwa budashobora kwihutira cyane, ni uko abantu benshi basenga ku miryango canke ku moko, kuko ino dufise amoko menshi, mirongo. Rero ugasanga kumbure iyo baje mu rusengero rwacu, ururimi tuvuga, indimi zino bazita
urorotse neza kumbure bakaca bumva katanamye, abo nabo kenshi usanga baca nabo nyene bagenda, mugabo benshi usanga tubafise. Hanyuma ikintu kitunezera cyane iyo turonse abantu b'ugwaruka, baragumira mu ishengero cyane, niyo pourcentage nini dufise y'abantu bakiriye ubutumwa, kandi ivyo navyo turabishimira Imana kuko ishengero rigizwe n'ugwaruka niryo shengero riba rikomeye. Ubwo gwaruka nabwo rwinshi mu ishengero ryacu. Hanyuma twaba tumaze kugira amashami 4 ari inyuma y'i Rusaka. Turafise ahantu bita Imurera, turafise ahantu bita Imarende, turafise ahantu bita Ikirundo, turafise n'ahantu bita Ikawoma. Ikawoma ahantu hashobora kugurura. Guma duhura n'ibibazo nk'ivyo. Hanyuma ikindi kibazo kinini duhura n'indimi. Nk'abo muri Kenya biratahurika kandi biroroshe, kuko umurundi kuvuga igiswahili naje ndacumva ndakivuga cyane, kumbure ndi mu Tanzania canke abakenya toshobora kuntahura ko ndi mu Tanzania canke ndi umurundi, ariko ino bakoresha ururimi, indimi, buri bwoko ufise ururimi bavuga. Ubwo rero iyo uvuye mu ntara iyi canke ikomine iyi ukaja mu yindi komine, usanga hariyo ururimi rundi, bisaba ko usubira gutangura kwiga kuri zero kugira ngo ushobore kuvugana neza n'abo bantu usanzeho. Nk'aha turi aha twatanguriye mu Rusaka, turakoresha ururimi rwitwa Ikinyanja canke Igicewa. Nubwo Ikinyanja n'Igicewa bitandukanye, mugabo birafitaniye isano, turavuga bakumva. Hanyuma abantu twatanguriye Imurera bavuga ururimi rwitwa Ikirenje. Hanyuma twarahamaze imyaka aho, tugenda ahantu bita Imarende. Aho hantu bita Imarende naho bavuga ururimi rwitwa Igitonga n'Ikirundi, n'Ikirundu. Aho hantu bita Ikirundu bavuga naho nyene Igitonga. Aho handi twagiye kugurura havuga urundi rurimi na jewe ntazi bariko baravuga, nashobora kumva ijambo na rimwe. Ariko none bobo nta rurimi basangiye bose, nka kurya muri Kongo tubona ko benshi bavuga Iringara, nta rurimi basangiye rw'iyo. Oya, ino hari indimi kavukire zaho zitandukanye, novuga nkeyi bakunda kuvuga nk'ipiradiyo. Hariho ubwo bwitwa Ikinyanja, arico bita Igicewa birasa, hakabaho n'Ikibemba, hakabaho Ikirozi, hakabaho Igitonga, hariho n'Ikirenje naco nyene n'abantu benshi, hakabaho n'Igikarubare, n'Ikikawonde. Izo ni indimi novuga nini bakunze kuvuga no kw'iradiyo, mugabo muri zo zose ururimi nzimwo ni rumwe gusa. Hanyuma urundi rurimi rubahuza ni Icongereza. Murazi ururimi rw'Icongereza narwo n'Igifaransa, kugira ngo ruvuge nuko baraciye kw'ishuri. Nubwo abantu bose bagerageza kuvuga Icongereza, ariko bisaba umuntu yagiye kw'ishuri avyumva kameme ko umuntu avuga Icongereza aba yaragiye kw'ishuri. Nubwo amashuri yariho cane, mugabo si bose bumva Icongereza. Nk'imu bijiji tugenda, ubutumwa twebwe tutwara mu gisagara hagati,
Mm. tuwutwara ahantu novuga mu bijiji, ahantu kure, ahantu atari mu bisagara, niho dutwara ubutumwa. Rero ugasanga turahuye naco iyo dushitse aho hantu, ni ukuvuga turategerezwa kwiga kumanza gusubira gutangura zero, kwiga kuvuga urwo rurimi. Ico naco ni ikintu kimwe kitubangamira. Icongereza naco tuvuga nyene birya, urumva ururimi rwo utize kw'ishure utoratora aho mw'ibarabara ntushobora kuvuga nk'uko bikwiriye, kandi urazwi n'abanyafrika twikengera, usanga uvuga ati ndamutse mvuga bantwenga ko mpaye mvuga amakosa. None Bibiliya ziriho muri izo ndimi zose wavuze? Nabonye ikicerewa, ikinyanja, itonga n'ibindi. Hariho amabibiliya muri izo ndimi zose? Iya, hariho amabibiliya, nivyo hariho amabibiliya, n'ubutumwa abazungu mu kubuzana, ni ukuvuga nk'abasabato bagiye mu ruhande rwo hepfo rw'abatonga, ugasanga irindi shengero abandi bamisiyoneri bagiye mu yindi ntara. Uko rero ko bagiye bagenda mu zindi ntara, baca bakeya bibiliya, baca bagerageza kurondera bibiliya ivuga urwo rurimi, n'indirimbo kantike ivuga urwo rurimi. Izo ndimi nini amabibiliya n'amakantike bari nayo. None ijambo nyamukuru muhagararako ni iki? Kuko ivyo wavuze pasiteri, vyerekeye ko abantu bakuze bavuga ngo turi ihanga rikristo, ino i Buraya naho niko bameze, bafise ngo ico bita culture judeo-chrétienne, ni ukuvuga ko bemera bibiliya muri make, bakemera n'intuze Ancien Testament. N'abantu bafise ukugororoka kwabo, ariko muri ivyo barafise ubupfu muri bo. Ndaguha nk'akarorero, hari umuntu yagiye kugura ubwato burya bwo kukinango yiryohere, hano hari amazi menshi, hanyuma yibagira ikodomoni yiwe ku modokari, agiye aranyonga imodoka yarimwo ibihumbi bitari bike vy'amayero, iyo kodomoni irakoroka. Barayitoye baramurondera bati wataye amafaranga. Abandi bafundi barahamagarwa ngo bagende gukora mu nzu y'umutama, yari yimyegereje amahera mu ruhome mu myaka ya kera, yarayibagiye, nabo barayazanye barashira ahabona. Ivyo rero iyo utaye ikintu baragisubiza, naho kiba gifise agaciro, ivyo nta kibazo. Ariko bakagira ubundi ubupfu bwo kurongorana, tuvuge abantu bahuje ibitsina, ubupfu bwo kubana, abantu bakiri bato akabana ataco bavuganye, ibintu nka bene ivyo. Hariho n'ibindi mugabo kubabwira Imana barayizi, barayumvise, ariko barasubiye inyuma canke hari ivyo bagiye bakuramwo. None mwebwe ijambo muca muhagarara ko kugira ngo mubagarure bamenye iyo Mana y'ukuri, mubaho ubwo butumwa bubohora, niriye? Exactement, aho no hari probleme, no hari umusozi. Aho hantu ho umusozi ugoye kuduga, kuko arashobora kubwira ati ibi ndabizi, wamubwira iki ati ndakizi. Mu bisanzwe rero uca ugerageza gufata bibiliya ukamwereka umurongo ku murongo, kuko ivyo bintu yizera canke azi, yavyumvise kw'ishuri canke akavyumva abantu babivuga, agakura yumva abantu bavuga nk'uko, mugabo réellement atazi neza bibiliya icivugwa n'ikigomba. Nko kumubwira umuntu ko abatizwa amazi menshi bavutse ubwa kabiri, akabona kwitwa umukristo. Twari two turavuga twari ko turavuga sa
ego bandanya. mbega twaba tugeze Bariko turavuga yuko ico ari cyo kigoye kubera abantu baba bazi yuko bazi Imana, ibi babizi biriya babizi, ariko ugasanga ntibabishize mu buzima bwabo. Nanje ivyo ndabizi, jewe aho nakuriye nakuze ndi mu ishengero, niko novuga ari ishengero, ariko ryatuma menya ibintu byinshi. Bavuze Yesu avura umuntu arwaye imibembe, Yesu akora iki, Yesu agira iki, naravyumva nkumva ko ndabizi, ariko mu gukizwa kwanje natahuye ko ibi bintu bivugwa muri Bibiliya bindaba jewe n'umukiza wanje. Ubundi wamenga nsa n'ubutarimwo, ni nk'umwe araba isinema atariko arayikina. Exactly. Ni ukuvuga rero iyo ni ikintu kimwe kitubangamiye, gituma umuntu bigora kumva gutahura ivyo uriko uramubwira. Biroroshe iyo uriko urabwira umuntu atigeze yumva ikintu citwa Yesu canke Imana, kuko urabimubwira akabitahura. Hanyuma rero nariko ndavuga nti ni ikindi kintu gituma ubutumwa butihuta cyane. Usanga tugenda kuvuga ubutumwa ahantu hasanzwe naho batari amashengero, mugabo ugasanga n'abantu bimuka bavuye mu karere aka bagiye mu karere kandi, kubera ko boha ino bafise amatongo manini. Ubwo umuntu ashobora kuva mu ntara iyi agasiga inzu ayitaye ngaho, akagenda mu yindi ntara, abona yuko kumbure yimbuka, abona yuko kumbure imvura igwa neza, abona kumbure ko ibitungwa vyiwe bishobora kuronka ubwatsi. Ivyo navyo biratuma wegeranya ishengero, ukaryegeranya, hanyuma umuryango canke imiryango ibiri canke abantu banaka bakimuka bivanye n'impamvu naka ibaye aho hantu. Kumbura izuba ryatse, baronse imvura ikwiye kugira ngo barime, ntibaronke ubwatsi kumbure bwo kuragiramwo inka. Ivyo navyo biratuma ishengero bitagira inguvu zihuta cyane, kubera abantu bakunda kwimuka. Hari iwacu Burundi, harya iwanyu uvuka, nimba ari Gishiha, nimba ari mu Buheka, usanga ari itongo ry'abasokuru n'abasokuruza. Mugabo ino oya siko bimeze. Umuntu arimuka kubera amatongo ni manini, akinyura kilometero 500, kilometero 2000, kilometero 200, kilometero 50, 30, agasanga ari itongo rikiri vierge ritigera ririmwa, aca yiberaho. Ico naco ni ikintu novuga naco nyene kidindiza ubutumwa kugira ngo butebuke cyane. Hanyuma ikindi naco usanga kenshi ibintu vya polygamy bivanye n'imico, kuko ino haracari za ntwaro z'abami. Intwaro z'abami ziracariho, hariho umwami, hakabaho umuganwa, abo mbere nibo batanga n'amatongo, nibo bagerera umuntu. Ubwo rero usanga ijya mico atari y'ivy'Imana, imico yindi novuga imigenzo bakiri muri iyo cane. Kugira tubakuremwo ico kintu c'imigenzo na rya jambo ry'ukwitwa ko bavutse ari abakristo, tubishize hamwe bica bizana ikintu kimeze nk'ikigumye, kugira ngo abantu bitahure n'ingoga vyihuta. Ariko turashima Imana, ahantu hose dukorera turafise ishengero, hariho ububwiriza, abakozi b'Imana, abapastori. Hanyuma nayo nibagiye ntarabandanya, turafise umurongozi wacu aturongoye hano muri Zambia. Si jewe ndaharongoye, jewe ndi umufasha wiwe, ariko uharongoye mukuru
yitwa Pasiteri Bucumi Onesphore, niwe arongoye ishengero ryaha, nawe turakorana naho nyene muri ivyo bijiji aho twuguriye amashengero turajana nawe arakorerayo n'abandi bapastori bagakorerayo, ico naco nari nacibagiwe. Birumvikana ko mukora mu mashengero ahantu henshi, Rusaka, Murera, Marembe, Kirundi, Gahoma, urumva aho hose ni henshi nivyo. Aha mu Rusaka naho tuhafise amashengero ashika 8 mu gisagara, kandi ayo mashengero yose dukuyemwo ahantu habiri gusa turafise ibibanza twabuze mu gisagara bwari turubaka, bwa turamaze kugira zirya nzu ntoyi z'ubushikiro arizo dusengeramwo, mugabo ahandi hose turamaze kubaka, turafise isengero kandi atari nto zubatse neza z'amabloksima ziriko amabati zisize aha mu gisagara nyene. N'inyuma mu bijiji naho nyene novuga mu misozi dufise amashengero 4, amasengero aho hantu hose turamaze kubaka amashengero, kiretse gusa hamwe no tutarubaka dufise umugambi wo gutangura kubaka. Tukiri ngaha nyene narabonye ayo mashengero arimwo abarundi benshi, kuko ku bantu baraba kuri YouTube ku vyo mpora nshisha ngaha, nasanze inyuma y'abarundi bari mu Burundi abantu bari muri Zambia n'abo mu Rwanda n'imbirimbiri barababana, ni ukuvuga numvise ko muri benshi mukurikira uru rubuga. Byifashe gute? Abarundi bariyo barabitabiriye, bimeze gute? Ni ukuvuga yuko mu bisanzwe abarundi bafise imico yo gukunda gusenga Imana. Ni ukuvuga umurundi ahantu ashitse arifuza gusenga Imana, na cane cane nk'umuntu avuye mu Burundi n'umupantekote yashitse nka muri Zambia, ikintu ca mbere abaza ati noronka ahantu hari ishengero rya pantekote. Hanyuma rero ni ukuvuga yuko abo nyene baza ari abantu baza bazi Imana bavuye iyo, nibo baca bashika biyunga mu mashengero y'ino. Hanyuma n'abandi bavukiye ino nyene benshi, kurumva nk'umaze imyaka 20, imyaka 10 n'iyindi ari muri kino gihugu, urumva bamaze kuvyara abana bakuze. Bariho si bake, mugabo turiko turasenga dusenga ducankanye n'abantu nyene bino nyene baba barimwo bakeyi na twebwe benshi. Mugabo aho mu misozi canke aho twagiye kugurura, ni ukuvuga yuko usanga aribo gusa, kiretse gusa nk'umukozi w'Imana, umuvugabutumwa canke umupasitori ashobora kugenda kubafasha. Mbere hamwe hafashwa n'abapasitori bakiriye ubutumwa bwacu nyene b'Abazambiya, bagakorera iyo nyene, abandi bakaza gukorera ino mu gisagara ahari abarundi. Tugenda rero turakabukanya, bamwe bagakorera mu Bazambiya, abandi bagakorera mu Barundi, gutyo. Akabazo kumbure ku mupasitori, si akabazo. Wowe pasitori, warabonye ukuboko kw'Imana aho muri Zambia, wotubwira akantu nka kamwe canke tubiri? Kuko ndabona iki kiganiro turagitanguye gusa, tuzoheza tugibandanye n'ikindi gihe. Warabonye ukuboko kw'Imana, akantu gatoyi wodushingira intahe? Intahe noshinga, hariho umuntu umwe yari umugenzi wo muri Australia yaje kungendera hano muri Zambia, aca ambaza ikibazo ati, kuva ubaye umupasitori igitangaza umaze gukora ni icahe? Inyishu namubwiye nti igitangaza amaze gukora kimwe gikomeye, nuko
nigisha umuntu ijambo ry'Imana, yari imborego, yari umusambanyi, yari umupfumu, yari umwicanyi, yari akora ibyaha byinshi atarazi Imana, umuntu w'imyaka 40 canke 50 canke 30, ivyo bintu akabiheba, akemera akiga inyigisho z'umubatizo, hanyuma akabatizwa, akakira Yesu, hanyuma akaririmbira Imana, ndetse akaba umukozi. Ico numva ari gitangaza kimwe Imana imaze kunkoresha. Nico gitangaza gikuru mbona Imana imaze gukora mu bugingo bwanje, kuko imitima myinshi, abantu benshi barakiriye Yesu, barabatizwa, baremera kwakira agakiza, bagana nk'uko Imana ikora. urakoze cyane pasiteri, iryo ni ijambo rikomeye, kuko nuko niko umwami Yesu yadutumye, aho yavuga muri Matayo, reka tuvuge 28:19, ati nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese, mu izina ry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigisha kwitondera ivyo nabageze byose. Rero kuba ivyo byose byarabaye, niko Imana muri kumwe, kandi Yesu aguhezagire cyane. Abantu benshi barakunze ndabitahura, ukumva urumva ko barashimisha Imana, bakavuga Imana byarankoresheje ivyo. Ku vy'ukuri mu byazanye Yesu naco nyene kirimo kubohora, ndabyumva arabitahura, mugabo ku bwanje wa kinini gikomeye nuko umuntu yakira agakiza, akakira Yesu, akamenya Imana, hanyuma umunsi umwe inzamba ivuze agasanga na Yesu mu gicu. Ico nico gitangaza ca mbere mbona gikomeye. Amen, amen. Urakoze cyane, ndagushimiye cyane ku kanya wafashe kugira ngo tuganire. Inomero yanyu nayanditse, canke urashobora kuyibwira abadukurikira ngaha, hanyuma naje ndaza kuyandika hano munsi kubaza gukurikirana iyi video. Nashaka ndabasabe musenge kuri iki kiganiro tugize, musenge n'abazokumviriza iki kiganiro, kumbure hazoba na benshi bifuza, kuko hariho abahora bambaza bifuza kuba ba misiyoneri. Sinzi ko kubera ko ari umuhamagaro canke ari kubera ari buraya, sinzi ko nawe babikubaza. Reka tubasengere. Ico novuga misiyoloji itaruhara, misiyoloji si ikintu coroshe, ni ubwitange budasanzwe. Ni ubwitange budasanzwe, nk'iwanyu yumva ko hoho biragoye kwigisha umuntu w'umuzungu, ukamukura muri kiritire yiwe ukamuzana muri kiritire y'Imana, muri kiritire y'Imana, ucumva ko ari ibintu bitoroshe. Ni ibintu bisaba inkomezi z'Imana, bisaba ukwihangana, bisaba ko uri mu Mana, bisaba ko uri mu mpwemu, atari ubwenge bw'umubiri, ariko ari Imana iri kuyagukoresha. Urakoze. Mushime Imana, hanyuma mushire igikorwa mu minwe y'Imana. Turagushimiye kandi Imana kuri mwiza, turagushimiye kuri umunyembabazi, Imana y'amahoro, Imana itwitaho mu gitondo no mu ijoro. Turagushimiye kuri aka kanya keza waduhaye ngo tuganire n'umukozi w'Imana Hirere. Mu izina rya Yesu Kristo turakweretse ibyo tuganiriye byose. Reka Mana uri mu ijuru, igikorwa cyawe kibandanye gitera imbere, gishike ku batarakumenya bose bakumenye. Mana uri mu ijuru uzobukoze. Turakweretse ni programa iri imbere, umunsi tuzohura, tuzosubire Mana kubona turi bazima twese, dushima izina ryawe. Turasengera n'abazokumva ikiganiro kizobubake, kizobashiremo inkomezi n'intege, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, ndumuyera abandanya twigisha ivyo taratahura tubimenye, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze ivyo. Amen. Amen.
urakoze mwene data Pasiteri Kagoma Mabondo Gilbert. Ndabatumye muze mundahirize umurongozi wanyu Pasiteri Bucumi, hanyuma muramutse n'ubwoko bw'Imana aha muri Zambia. Hariho n'abandi bataraza ariko kumbura ikiganiro kizobazana aho muri. Mwoduha na adresse yaho muri Zambia, muyindungikiye ngaha ndayishira aha munsi. Yego. Ni Lusaka, Zambia. Mvuge y'imuhira canke yo kusengero? Rusengero. Ni Libara South. Libara South. Ya Libara South. Ibarabara ryitwa Yellow Shop. Yellow Shop. Opposite Raveka. Opposite Raveka. Naho naho hari novuga uburongozi bukuru, niho hari uburongozi bukuru. Urakoze cyane, ndabisubiramwo ngo ahari uburongozi bukuru bw'ishengero uyu mukozi w'Imana akoreramwo ni Lusaka, Zambia, ahantu hitwa Libara South, Yellow Shop, opposite Raveka. Muzobaza umwe mu bari aho, nawe inimero yiwe nko nababwiye ni 226 97 73 695. Iyo niyo nimero ya WhatsApp wakoresheje ngaha. Yesu rero abahezagire. Murakoze namwe mani bahezagire. Murakoze cyane. Mugira umugisha. Murakoze. Murakoze. Okay, thank you very much. You're welcome. All right. Okay.